Mwiriwe. Twiriwe. Jewe n'iterambere nimbona hano kuri Dikobu TV ijwi ry'abarundi bari mu mahanga. Mushobora kutwidondora? Nanje nitwa Pasteur Benjamin Nahimana, nkaba ndi mu Diaspora mbakani nkorera muri South Africa mu gisagara ca Cape Town. Vyiza cyane. None mwarakurikiranye iyi ndwi yose yahariwe abarundi bari mu mahanga. Ego yiyinga natanguranye nayo kandi ya mbere y'umugisha. Vyiza cyane. Mushobora kutubwira iyi ndwi yahariwe abarundi bari mu mahanga mwayibonye gute? Iyinga yahariwe abarundi bari mu mahanga ubwa mbere ikintu cyanezereje nabonye abarundi bo mu mihingo myinshi cyane y'isi twese twegeraniye ahantu hamwe. Ico ni ikintu ca mbere cyanezereje. Ica kabiri ni jambo nyeniteka umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yashikirije kubijanye n'abarundi baba hanze. Icyanche kibijya muri ivyo yavuze vyose nuko ari imihango yemereye aba diaspora bashobora gukora mu kurangura imigambi yabo muri kino gihugu ciza cy'u Burundi. Ikindi naco numva no kongerako narize byinshi. Nkibihe? Ubwa mbere ni rya mbere nitavye no nama hariho mentalite cyangwa uko nakwiyumvira ibikorwa mu Burundi bigenda canke bimeze, ariko nasanze abarundi bageze kure mw'iterambere. Jewe rero nari nasigaye inyuma. Ikigwa ca mbere nize nuko nanje nabonye yuko nkwiye kuja mu bandi muri development y'igihugu. Baratubwira bati Uburundi bwifashe mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060. Nibaza ko ari naco kivugo ciyindwi yahariwe abarundi bari mu mahanga, baba mu mahanga kandi bakorerayo. Mbega wewe dufatiwe nka pasteur, icyo wumva uzokora kugira ngo uterere muri yo mbona kazoza niki? Urakoze cyane. Muri no mbona kazoza y'ibihumbi 2040 Uburundi bwifashe, 2060 Uburundi buteye imbere. Ku giti ciwanje ubwa mbere ndabona yuko nkwiye kugira ico nkoze muri no mbona kazoza, kuko naravye nsanga kubiririmba ku munwa gusa ntibikwiriye. Nanje ico nabonye nokora ngiye gutangura gukora ikintu c'umugambi ku ruhande rwanje kizotuma nterera muri yambona kazoza y'umukuru w'igihugu. Mushatse kuvuga yuko nanje kuhera no munsi ngiye kugira budget muri no myaka twimirije, nanje nze nkora ikintu ikindi gihe nzovuga ati nanje haco natereye mu mbona kazoza y'umukuru w'igihugu. Mu migambi yawe wowe wifuza gukora ikintu misaya? Mu migambi yanje nkuko namye mbona abandi babivuze, ntabwo nipfuza gukora ibitangaza, ariko ndagomba yuko nokorora n'ingurube imwe n'urukwavu rumwe n'impene imwe canke inka imwe, kugira ngo mbone ko hari ico nanje natereye buke buke. Nanje ndabona ko nzoshika ku ntambwe n'abandi bageze. Hari umuntu ariko dukurikirana kumanisha kuri Dikobu TV y'abarundi bari mu mahanga, ashobora kwibaza ati mbega avuze inguru rimwe urukwavu rumwe ivyo byoteza imbere igihugu mu by'ukuri gushika ku mbona kazoza y'igihugu? Murakoze cyane. Aho niho rero tunanirirwa abantu twiyumvira gukora ibitangaza, ariko by'ukuri ndavye aho Burundi bugeze, inka imwe urukwavu rumwe ingurube imwe birashobora guterera muri uwo mugambi w'imbona kazoza w'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Birashoboka. Kimwe mu byo sinavuga ngo kimwe ivyo wumva wahamagarira abandi barundi bataranyurwa kumbore canke batitabayira zino ndwi zahariwe abarundi ba mu mahanga ziba buri mwaka, bega n'iki? Ico numva no terera canke no hamagarira ubwa mbere abarundi turi mu mahanga duhindura ivyiyumviro, tumenye ko Burundi buri ku muvuduko udasanzwe bugeze ku rundi rugero rudasanzwe. Ubwa mbere duhindura ivyiyumviro, twumve yuko iyi nama ya diaspora itunganywa rimwe mu mwaka, abarundi turi hanze ababishoboye dushobora kuyitaba kugira ngo turonke iyindi vision y'Uburundi tuba tudaheruka kubona. Ikindi naco nosaba abarundi bari mu mahanga
bumve yuko bakwiye guterera mu gihugu mw'iterambere ry'igihugu cacu cyane cyane bibuke yuko igihugu cacu arico catubyaye catureze cadutwaye ku ishure dukwiye natwe kucibuka tukazana bike muri byinshi dufise tugateza imbere natwe igihugu cacu. Ino ndwi yahariwe abarundi bari mu mahanga ibaye mu gihe mufise indongozi nshasha niba ntihenze. Ego murabona neza yuko izi ndongozi zishobora kubashikana kuvyo mwifuza. Murakoze cyane jewe nk'umurongozi ndongo ishengero mfise icizere gikomeye cyane yuko uyu murongozi mushasha twaronse na komite yiwe hari handi hantu bagiye kudushikana ati kukubera iki ukuntu yaduhamagaye araduhamagarira bino bikorwa ukuntu twabyitavye n'ukuntu agomba kudushira ku kivi ngo dukore nanezerewe kuko wagomba kubikura mu majambo hanyuma abishire mu ngiro. Rero mwene data ndakwemereye kandi ndavyizeye yuko indongozi twatoye harandi zizodushikana muri kino gihe agiye gukorana natwe. Hari ikintu yagumye agaruka kiyo ndongozi nyene muri ko muravuga aretse gushaka ko komite nshasha izomufasha n'abantu benshi baragutse bashaka hafi 40 cyangwa bararenga niba ntihenze. Yagumye agaruka ku kintu timbega umwe wese aribonamo abo yatoye bazomufasha bo babona gute. Abarongozi yatoye jewe narabikurikiranye ariko arabashiraho n'abashinga ntaho bwa mbere kandi buriya umutware ahagaze neza n'abamukurikira bigenda neza. Aremfise ibyizigiro yuko nuwo yoba yarashizemwo adahagaze neza azohagara neza kuko umurongozi aturi imbere n'umushinga ntaye kandi bose abashira ku kivi. Rero abamuhagatiye muri komite yiwe bose ndabona yuko bazogira ico bakoze mu guterera no mu gufata mu mugongo umurongozi wacu. Harabo mwabonye yoba yarashizemwo mu menga ntibari babikwiye. Oya byukuri ndabihamya nkabishingire ntahe abashinga ntahe bose yashizemwo n'abashinga ntahe bijambo. Murakoze cyane. Ego namwe murakoze. Ni kuri DIKOBU TV ni kwijwi ry'abarundi bari mu mahanga bakorera kandi bakongera bakabaye mumeze neza. Turameze neza kabisa. Akazina kanyu nitwa ndwi andi muri ville ya Las Vegas state ya Nevada muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ego Jo ndakwibuka n'umukuru w'igihugu hari hajyayi wafashe n'ijambo urashikiriza akari ku mutima imbere y'umukuru w'igihugu mbega iyi ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga kandi bagakorerayo wowe nka Jo wayibonye gute? Byari bitangaza bwari bwa mbere nita bwana rimaze kuzikwirekana kuri YouTube nyinshi mugiye yari special nuko babikoze gute yari special gute kuko twaje dufise agenda novuga igikorwa dutezwa gukora muri ivyo rero hariho umugambi wiwe vision wa 2040 2060 cyo mugambi uradushikako cyane hose kuko ibintu byose birimwe amapiro atanu kuko ari yadusiguye ajya yose niyagize iterambere ry'igihugu bijya bizodufasha twebwe abarundi gutera imbere. Iyi vision yiwe ni yuno munsi gushika 60 ari abantu tutangura kuri 40 ego ni kuri 40 mugana uno munsi turashobora gukora ibyari gukorwa muri 40 so byaratunezereye bituba ingufu zo kuza kugira ngo duparticipe muri iyo yaba diaspora. Jo wewe witeguye guterera gute? Ikivugo ni uburundi bwifashe mbega nk'umurundi nkorera mu mahanga notera gute mu mbona kazoza y'ibihumbi 2040 ibihumbi 2060 Jo yiteguye gute gufasha muri iyo mbona kazoza? Jo yiteguye kuzana 5G mazina mezi abiri kuko nkoranye ibikaratasi kugira ngo batwemerere nibaza yuko mu mezi 3-4 tuzoba twarose 5G hano i Burundi. Iyo 5G nayo siyo kuvuga ngo ni mu maville, ni 5G mu komine yo mu mazone no mu province kugira ngo abajene nibo biruka mu bisagara binini gusa kuko biruka mu bisagara binini gusa kubera bashaka kwiconnect. So twebwe tuzobafasha kuguma muri ibyo bisagara byabo aho bakuriye mutumba kugira ngo biconnecte bakora ibikorwa byari gukorerwa muri ibyo bisagara bandanye babikora. Turamukije mama. Amahoro neza. Muriwe neza. Ego cyane. Hano ni kuri DIKOBU TV ijwi ry'abarundi bari mu mahanga muhejeje kurangiza indwi yabahariwe mbega indwi mwayibonye gute? Indwi y'abarundi baba hanze yamiba rimwe mu mwaka jewe naraje ngaha mu gihe c'ibihumbi 2012
icyo gihe bantora mu nzego hama tuza buri mwaka ahera igihe ndasubira ndahagarika mugabo haheze nk'imyaka 3 nsubiye gukerebuka uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ndabona ko hariho ubudasa ubuhe uyu mwaka uyuye w'ibihumbi 2024 urabona imigambi n'umuntu atowe ariwe n'umuvuduko uzananye n'ishaka ryo gutanga intererano mu kugira habe ibintu dufasha mu gihugu hakiyagiye wabibonye igihe twariko turatanga amafaranga kugira amasikaneri kuri wakarede aboneke ingene abantu bapfa bari ku murongo ko abantu benshi cyangwa ibyo ugasanga byarapfuye ntibyaronse bisubiriza rero turahagurutse kugira dufashe igihugu cyacu apana ku munwa mu bikorwa cyane mu bikorwa ego ndabona hari ubudasa ntimubona indongozi muherutse gutora muri diaspora ejo baratoye ahubwo komite yose yagutse mbega izo ndongozi mbona mu by'ukuri zishobora kubashikana kuri iyi mbona kazoza musanzwe mufise namwe ko muteze imbere igihugu kubivuga uno munsi ngo bizomera gutya biragoye ariko hariho icizere uraraba n'umuntu yatowe ari we Samuel ari ibikorwa bivuga aba Fabrice ari ibikorwa bivuga batwebwe n'abandi bari bahari hajyana abantu bagize ikintu ngaha gikomeye mu Burundi kandi urabona yuko ego bibona ku munsi wa mbere urabona deja hanyuma iki naco icivugo ni kushira ibintu mu bikorwa nukuri hari icizere hama ntawe ushobora kubona mu mutima w'umuntu imigambi afise kandi hari ibikorwa nk'ibi vyiza haba hariho uyundi mwansi ashaka gukura hitafari washinze ariko hamwe n'Imana hamwe nuko tubikorera twese hamwe tutarabye ngo abaruta batuzira n'abatwa nuko hari Imana nkuru izodufasha ego bizokunda bizogenda neza ejo yagumye agaruka ku kintu ati raba ko mwese mwibonamo mwabasanze mwese mwibonamo bijya kubita cowe turibonamo vraiment kandi ushaka gukora ikintu kimere neza uzoraba amazuru uzoraba uburebure inzobe oya sico kandi baravye abakozi abantu bakora ikintu gashira ku ngiro ego